kuva ku igerekezo rya mbere gushika ku rya kane ndamukizo no mwaka umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Reverend Ndikuriyo yaragiranye inama n'abenegihugu mu makomine y'intara za Ngozi, Kayanza na Bujumbura. Bakaba baganiye ibijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano hamwe n'iterambere. Mu ijambo yashikirije nyakubahwa Ndikuriyo yarakengurutse ingene igihugu cose gitekanye, acarashimira abenegihugu kugene babungabunga amahoro n'umutekano, yongera bahimiriza kubana babibumbatira mu kutaryamira umukondora zose. Mu vyerekeye umutekano kandi nyakubahwa Ndikuriyo yarashimiye abajejwe umutekano kugene bubahiriza agateka kazina muntu mu gihe baba bariko baragwanya umwansi. Umukuru w'inama nkenguzamateka yarakengurutse kandi ingene imigambwe itandukanye ibanye neza mu gihugu, acahanura abanywanyi bayo kubana bakorana neza mu mahoro n'umutekano. Yarakengurukiye kandi igihugu ca Tanzania kuko indongozi zaco zifashanya n'iz'u Burundi mu kurwanya inkozi z'ikibi. Nyakubahwa Ndikuriyo yararemesheje abenegihugu ko amatora yimirije muri uno mwaka azogenda neza, nari igihugu gitekanye, acahimiriza abenegihugu kuyitaba ari benshi. Iyo batuziga ibintu hanze ubu kabara kaje gatwimvira amahera avahe, amatora hasigaye imisi, umusi tariki zingahe, umusi tariki zibiri, imisi 28 gutereye 19, imisi 47 cyo twinjira mu matora. Abagacere kari yaba ngene imigambwe ivyumva kumwe mwavuze ko mubanye neza. Iki gihugu ni kimwe, none ko mu mugambwe umwe si vyumviro vyawe, hari ngo aziri ngorane zirimo kandi muravuka na mwese. Umuyigira mu mugambwe yishaki kandi nta ngorane, none mupfiki, none mubipfuye basi muri Kiremba imakamba tutabipfa izi komine jana 18 atangorane, none mwege mubona mutaca kumuba cha tubandika mu bitabo tuti Ikiremba ibindi behera mayirine nimba ufise uzoronka 5 ni pare indani bakororera baca baharura kandi biheze uja ushobandana. Dushime ko mwavuze ko hariyo ni koperative ihuza abanyamigambwe gusa tugatekanye hose, singaha Imwumba, singaha muri Busiga, singaha muri Nyamurenza, igihugu cyose niteka. Duteze kuraba yuko abanyagihugu babayeho neza, barimo bakimbura, bavyara bakarera, bagakuza, ata muntu barara ku mugono, iryo teka kandi igihugu kiratekanye. Imana ishimwe. Tubashimire abene gihugu. Iki gihugu cyacu nyene kimeze si kubera bajeje umutekano wa polisi, si kubera abasoda bazi kurasa, si kubera igendereza, ni kubera umunyagihugu wese yaterereye umuganda wiwe. Tukafatirwa ibihano abantu ku kivi, kuva dufatiye ibihano nta nzara mu gihugu, n'Imana yacijamwo iradufasha kandi bimeze neza. Murumva rero upolitike umutekano bipanze, icyo gisigaye ni kwiruka n'iterambere. Nimba ariko bavuga ama koperative mu misi zazo harimo ingufu nyinshi kugira tugwize umwimbu. Murumva rero mu makoperative duciyeyo turashaka gushika ama koperative dufate natugira ama koperative 3 ku mutumba, acha ama koperative 8,700. Umva koperative yose yimbuye, tukavuga tuti koperative yose yimbure amatona nganuku y'iki kintu kirafise isoko, bica binyaruka kandi bimbuye bacaronka amahera yo kwiteza imbere. Mu bijanye n'iterambere yamenyesheje ko imigambi y'iterambere iri kirarangurwa, ayatanze utorero tw'ingomero z'umuyaga nkuba ziriko zirubakwa, amavuriro, amashure n'ibindi. Yasavye abenegihugu guhinduka, bijukira ibikorwa bintumbero mu rugo kugira ngo biteze imbere, bongere bateze imbere igihugu no kuziganya kugira ngo bategekanye kazoza. Mu vyerekeye amagara y'abantu yabahanuye kwirinda ingwara nka coronavirus, sida, Ebola n'izindi. Umukuru w'inama nkenguzamateka yahanuye abavyeyi kugarukira indero yo gwaruka kuko bamwe badebukiwe. Nyakubahwa Ndikuriyo yarangije ijambo ryiwe atanga n'izindi impanuro zitandukanye mu vyerekeye gukunda igihugu, ukurondoka ku rugero, ugukingira ibidukikije n'ibindi. N'ibibazo turimwo turi kumwe n'Imana. Nico gituma iki kibazo cya coronavirus ntimugitinye, tugwana intambara kuko twagwanya izindi. Ntihagire ubutinya, kwikiza impano za muganga, isuku, iki byose. Uwumvise hari umuntu yacingoze yigwaye nawe ari kwisoko, genda bagupime, hari ngorane. Je ndababwije ukuri nta wuzi
uraba urugamba twagize urwanya kanyanga ikibarube umudrinki intuzeye umuraha umunanasi bijya bakoresha isukari bijya koresha isukari ukigwara igisukari uko igisukari abasoda bose mu mubiri baca baba febre unyoye ikanyanga abasoda barahwera mu mubiri none gashaka coronavirus isanga abantu banyoye ikanyanga ari benshi niyo maze abantu eka abasoda bakomeye mu mubiri ijya n'ingwara isanzwe hariho n'ibintu n'ingeso rero zimwe cyo twagira ati muci muheba bababwiye abana batwarinda bariko baragabanuka mugari barahera abo bana tuvuga nabo ku mashuri hari abandi bantu abamama n'abakobwa batwarinda batagira abagabo umaze kubona abantu babaye benshi abana bavuka batavuye mu mamariage yemewe n'amategeko umenye ko ari abagabo baba bariko barirukayo kandi batikingiye aho rero na sida ntirakira murashobora kujegera tugende tuzinanye tuyipange dukomere kandi sida nayo nyene irajegeza abasoda mu mubiri irabajegeza kose rero urumva rero ukeneye abasoda bakomeye reka kwazana n'ingwara gume wikomereye none ubaye imyaka myinshi ku isi hari n'igicumuro kwe kandi mu misiza bizoba ari ibintu byinshi cyane bizoba bikorerangurwa mu gihugu turazi yuko rusumo yaheze bariko baragira orinye kugira baze kumatika ku yindi jiji murembwe niyo twareje mu isonga bururi rumonge naho nyene bagomba batangura ibikorwa mu cibitoki kabusezi kirabandanya abahindi leta kuri mpanda barakora umuyaga nkuba abashinwa kuri ruzibazi niyo bari urumva mu myaka 2-3 umuyaga nkubuze bukwiye n'ugisha n'amahinguriro acha gukora n'imigambi kurangura usanga yaraheze nyinshi uretse imigambi yo kwiteza imbere n'imigambi minini hari imigambi kuko nuvuga ngo uboka ishuri usanga amashuri yubatse uvuze ngo uboka isanzwe rusante usanga amasanzwe rusante ari uvuze ngo uzandite amatere ya football usanga nanje mfise amasedetike cende mu gihugu cyo turavuga tuti iterambere ni ryiza muga dutera imbere turabana natwe iwacu muhira narabivuze makomine merukamwo izi desante duherukamwo musanteri witangara uravyibuka ko navuze ivyo guhinduka mu byo guhinduka duciriye cyane muhira kubera iki ufise abana bane ugasanga ntufise ibyo kubagaburira bafungura rimwe ku munsi uburize mu ikijumba muga ntibikubuza kusanga wibungenze kandi nabandi wari ufise bateko barafungura kugira ngo uzane wa gatanu aje gupunguza ivyo bariko barafungura batero fungura duki ugaca wibaruka bakaza kwibarutsa bacavuga ngo urasubirayo ngo ntihababa ugaca usubirayo kuzana uwundi nabandi batafungura ega ivyo byose n'ingorane ivyo byose nivyo dutegereza gushira kuraba muhira mu myitwarariko yabo abenegihugu nabo basavye ko abantu binjira mu Burundi bogenzurwa neza kugira ngo barabe ko batobarwaye ingwara ya coronavirus ibindi basavye no kuronswa umuyaga nkuba imashini z'umuhinga bwa none mu mashure n'ibindi tugize iminsi tubona abantu bava muri Tanzania baca mu binywabi tugize tukana n'amavuriro mato y'Inyamurenza ndetse bakanavugana na nyakubahwa do district Buye tukabakurikirana bari ku mavuriro tukaronka twacunze ariko nkavuga ati umupaka duhana urubibe na Tanzania twayingene tusuiva umuvuma yabo barundi bavayo kugira bace mu nzira zizwe ivyigwa bimwe twigisha dusanga harimo ivyigwa byo guhinga mwana ngiwacu twasanze nk'ibintu bijanye na teise nta mashini hari rero muri ukari twavuga tuti nyakubahwa cyane tuzomubaza tumusabe nk'imashini imwe basi abana tuzo twese mu ikomine umwe baze barayibona babone n'icarico Inyamurenza dufise amasantre abiri arimo amatara no kuvuga isoko imwe ya Birambi iriko amatara mu Mikoni hakaba ari santre ikomeye cyane hariho na komine umugwa mukuru wa komine akaba ari huri ariko ikibazo cy'amatara dufise twagira tukibature cyaratunaniye kuntu twoshikana muri Regidezo nuko amatara yaho yo mu Mikoni baduhaye transformateur hakiri udutara dukeye ubu kubera iterambere riguma giyongera rero ubu
abakeneye gucana amatara ni benshi, nta n'imashini n'imwe isi yari ihari, ariko no munsi dufise imashini zirenga 15 kwako Gasagara. Ubu rero transifo ubu yananiwe, nuko twakije nina ntoya iranacotse, twakije amamashini 3 ubwo nyene umucamwa ubugiye. No kuvuga ubuzima bwa commune bushabahagarara no muri commune bijya bintu by'ama ordonateurs twarose urumva bica biba birahagaza. Twagira tubasabe rero nyakubawa cyane muze mugende muri Regidezo murabe ko modusabira transformateur nini mwoba mukoze. Umukuru w'inama nkenguzamateka yaratanze umuco ku myitwariko y'abene gihugu. Amatransfo navyanditse navuga ntiborosha muri Regidezo. Ndaje narasabye honyene je nafashe indege ngiye kurondera amatransfo n'insinga z'amatara aho zizimbutse unzo banaziguri. Nasabye amatara baranyagira ndege ngozana miliyoni 180 ndara 180 miliyoni muga gusaba umuyaga nkuba ikibazo muga transfo nagiye ndabona izindi ihinguriro zikorerwamo tuvugana ba mustanteri ukeneye transfo urabona na Regidezo ikubira ngo bigure byose gaci gutoza amahera hasha ikibazo. Je nibaza yuko hoboneka indi societe privée y'umuyaga nkuba bajya bandi bogira discipline ibikoresho ordinateur sino yemera kwere nova nemera ukinegeka kuko simbona hono ikura arabona nigeze kuzemerera narinze ko twimukiye muri Sena Igitega twimukiye Igitega kw'imashini twahora tuziha abantu ari amashuri ubwa mbere biga informatique de maintenance narigeze kuzitanga Bujumbura twarana muri Sena ndahamagara amashuri batora ama ordinateur bazoraza barigira ko bugurura bongera bagira nigeze kubigira hanyuma tugiye Igitega narinzi yuko izo dufise zose ncandazi ndazikurayo nkabahanzi shasha rero shasha nasavye ntizari bwaza hagize rero ziboneka niyo zashika naho ntumva ndi hafi muzonjya kara.